trading ya court term. Ya trading ukeneye yuko umwanya ndafashe position nshaka inyungu mu munota umwe mu masegonda ngahe, stop, never again. Iyo turi muri trading haba harimo abantu bafise imitahe, bashobora kuba bafise imitahe, iyo mitahe isunze ubushobozi bw'ibihugu runaka. Umugabo nawe ufise agatahe ka $50 ka $100 uriko urashaka igihumbi, yo stop. Ni gute twogumya icyo dufise? Ni gute icyo dufise tokwirinda kugitakaza? Mu makosa umuntu yize trading ubwa mbere akora no kuba greed, no kwaguka, akumva ati kubera ikinza gukoresha lot size ya 0.01 kandi vise probability yo gukoresha lot size ya 1. Oh la la, eske urumva yuko wogendesha imodoka itagira igitoro iraza guhaguruka? Yeah, I'm back. Get rich or die trying. Never stop learning. Ni Shadow muri kumwe kuri uyu mugoroba, niwe muri kumwe kandi kugira muyage. Alright, tugiye kuyaga ku bintu bishika kuri bibiri, imyitwarire mibi iranga aba traders. Imyitwarire mibi iranga aba traders. Alright, you can lose everything but never lose your psychology. Okay, this man is nothing, but we can get anything without a man. So tugerageze tumve yuko twotakaza amafaranga, mugabo ntitujye dutakaza psychology iri behind for such a man. Iyo umuntu yatakaje psychology, uwari we wese arashobora kumuraba akamwibwira. Iyo utakaje amafaranga ukaca utakaza na psychology, probability ndende ubufise no kwiteza ibigwaro utogwaye. So iyo tuvuze aba traders no kuvuga iki, n'abakomersa, novuga ni siyo deal komersa moderne, nibaza yuko ntaza kuba ngiye kure y'ukuri. Donc intambamyi bakunda guhura nazo abakomersa moderne, aba traders nizi. Nababwiye ko tuza kuraba ibintu bibiri, ariko icyambere gikunda kubaranga ni gutakaza ububasha bwa psychology. Urashobora gutakaza amafaranga, mugabo mu gihe uciye utakaza ubushobozi bwo kurondera yandi, bituma na utakaza yandi watakaza a multiplier par. Donc biba bisaba yuko ayura yatakaje nta kibazo, mugabo reste tranquille, aho gikuru raba icyatumye yatakaza, wirinde kugisubiramo. Ni gute twogumya icyo dufise? Ni gute icyo dufise tokwirinda kugitakaza? Mu makosa umuntu yize trading ubwa mbere akora no kuba greed, no kwaguka, akumva ati kubera ikinza gukoresha lot size ya 0.01 kandi vise probability yo gukoresha lot size ya 1. Oh la la, eske urumva yuko wogendesha imodoka itagira igitoro
iraza guhaguruka. Eske ubushobozi uri kuragendesha umutahe wawe birahuye nuko ungana? Eske birahuye n'ubumenyi ufise? Reka mbanze ndababwira iki kintu. If you want piece of trading, never again trade hari ubwoko navuga sinzi ko ari butatu canke burenga bwa trading. Hariho daily trading, hariho swing trading, hakabaho na scalping. So nimba ushaka amahoro ya psychology yawe, ntukongere gutrada trading ya short term. Ya trading ukeneye yuko umwanya ndafashe position nshaka inyungu mu munota umwe mu masegonda ngahe, stop, never again. Iyo turi muri trading haba harimo abantu bafise imitahe, bashobora kuba bafise imitahe, iyo mitahe isunze ubushobozi bw'ibihugu runaka. Umugabo nawe ufise agatahe ka $50 ka $100 uri kurashaka igihumbi, yo stop. Hari amajambo Bibiliya yihaniza abantu bashaka inyungu za hafi na hafi, mugabo ikatwereka avantage nyinshi yo gukora igikorwa cy'igihe kinini. Iyo uri kurakora igikorwa cy'igihe kinini haba gukosa no kwikosora. Nigeze kuvuga umunsi umwe, iyaba hataba ugusomerwa kw'abanyeshuri batangura mu kw'icenda mu kwa 12 bagasomerwa, hajya basomerwa kugira iki? Birimbure ku makosa bagiye barakora. Ukazubona umwana mu bana 30 yabaye wa 20 mu gice cya mbere, ukazubona yaririmbuye mu gice cya kabiri abaye wa 5. Niyo mpamvu every loss you can get, every benefit you can, or every profit you can get, gerageza uyiyumvire ko impamvu wayirose. Muri Bibiliya haratwereka yuko igihe Imana yarema isi, iminsi yose ku mugoroba ihejeje yarihweza icyo yaremye, igasubiza amaso inyuma ikiyumvira wow canke wapi. Hagera ku munsi wa Mungu iraruhuka ngo irihweza ivyo yaremye byose, iravuga ni wow, icyo mufelicite quand même. Mugabo uragira profit, psychology itakara, ukumva yuko urengeye isi, ukumva yuko mengeje wocuronka uyu munsi urose igihumbi je wocuronka 10,000, ugatangura kwiramanta impamvu wakoresheje lot size kandi wari gukoresha iriya ngo uronke menshi. No, wagiye ukungana. Donc gerageza izo trading à court terme, c'est pas moi uniquement. Iki kinakivuze meme n'abandi batwitangiye baravuga yuko nimba ari trading ya mbere igoye ari trading à court terme. Iyo niryo kosa rya mbere abantu bakora. Shatse kuvuga iki? Baraguka kini naco bakaza kwitenga yama systeme de trading agoye cyane gose. Ikintu cya mbere kiranga umuntu yatakaje psychology, aba yumva tokura amaso muri chat, aba yumva yogumizamo. Kubera iki? Ugasanga meme ari kara trading daily trading, mugabo yumva menga amaso yoguma muri chat, aho psychology yawe ntabwo iri stable, nta mahoro psychology yawe ifise. Gerageza rero, gerageza nimba wasetinze ukavuga nti jewe ninunguka nza kunguka, ninahomba nza guhombaye, ibyo ukabiha psychology yawe ukabifata, nigiki wumva kiza kuba cyo guhungabanya none. Voilà, icya kabiri tugiye kuyaga ni
kugayagura ivyo warose ukumva ati none kame kuma ntuzohirahire ngo winjire muri marché utavuga nti aya mafaranga ngiye kuyarondera kubera kuyakoresha iki, kuko niwagerageza kuronka amafaranga ataco uri buyakoresha bizorangira nayo warose uyabuze. If you try to get money for nothing you will lose everything. Akarorero, eske ubu munsi bakubwira nti aha mu nzu no kugura ntuza kugurura utarisha amafaranga y'inzu, ukaca uguma mu nzu ukikonsantra ugatravaya ukaronka $50 kandi ukabuzi yuko yanzu uza kwiriha $50, iyo position uraza kwanga kuyikupa. Erega benefice yose ufise muri account si yawe. Tuze dutandukanya amafaranga yacu n'amafaranga ya business. Ajya mu gihe utarayakura muri account waze mu mufuki wawe, ntaraba amafaranga yawe, aracyari amafaranga ya business. You can lose every time. Na n'uyu mwanya urashobora kwibaza yuko ugira ugure position iyi, ugira ugure position ukoresheje roti iyi, ukaje usanga bakoresheje nini, connection zikagenda ibikindi bigatera, ukaje usanga bagize iki, wamaze kuruzinga. Donc gerageza winjire muri market, amafaranga runaka uyakeneye umaze kuyaronka yarondera n'ubwitonzi, umaze kuyaronka yakureyo uyakoreshe cyakindi. Niho uzovuga ni OK, je fais ça avec le trading, je fais ça avec aho niho uzovuga ni wow, ndabayeho kubwa trading. Mugabo ntuzoja kurata abantu ngo narigeze ngo gutanguza ngo ngera kurariye. Nimba warayarose afite wayakoresheje wari get nothing. Voilà. Kuri cyo cya kabiri reka tumvirize uyu mugani biraza kuduha kameme kugira ini reflex. Umugani wanditse muri igitoto cy'ubuzima igice cya mbere ku murongo wa 70. Niwe murongo wa nyuma. Abafise igitabo igitoto cy'ubuzima ni mucugurure tujana dusome twese. Bari bavyagiye benshi muri bo bubitse imitwe mu telefone, abacira umugani w'agakwavu n'ingwe. Arahaguruka arababwira ati, habaye umwami w'ishyamba Rugwe, yarashonje bihebuje. Yigiye imbere, yangwe ihura n'agakwavu. Yangwe iti, inzara mfise ntinyemerera kukureka naho ntari buhage. Agakwavu kagira ubwoba, gatangura kuzana ibyo kwizemagiza, gatera inkuru Yangwe. Byakabaye kera Yangwe igiye gucakira kagakwavu ibona imbwebwe, niko kuca iheba kagakwavu kuko n'ubundi ntikari kwihaza. Ikigenda kuri yambwebwe birirukanga. Yambwebwe no mu mazi ngo dwibi. Agakwavu nako kayakozemwo bugica. Yangwe igira ko Yangwe igirira bona ko yambwebwe iyicikiye mu mazi, isubira inyuma kuraba kagakwavu n'ishavu n'akantu, isanga kagiye. Yicwa n'intuntu n'akabonge n'inzara itagira uko ingana. Abasigurira uwo mugani ati, imbwebwe nyene ati abasigurira uwo mugani ati, mwebwe nyene mu nyumva ndazi ivyo mukoresha izo telefone mugereranwa n'iyo ngwe. Ako gakwavu ni iki? Ni take profit mufata muri marché ya trading. Ndabizi mwanka kugara position, mwamara kunguruza take profit zanyu mukaburira mu vyose bikarangira muhomvye. Sije no wahera hohera iyo ngwe yase gufata ivyo yarose hakiri kare, bikarangira ibuze vyose. Imbwebwe yarose amahirwe ya mbere, iraronka agakwavu iranka
kukarya ngo ni gatoya. Igizuka irabona imbwebwe ati yoyo ndayiriye none ahaga, bica birirukanka ya mbwebwe no mu mazi ngo isubiye inyuma yangu isanga akaga kwavu kagiye. Yabuze byose nk'ingatimenya. Nagira ndababwire, injira muri marché ufise ibintu uvuga ati ibi ni nabironka nza kuca mva muri marché. Donc planifia plan yawe du jour. Ukufise plan du jour, planifia plan yawe yindwi. Hari ikintu gikunda kunangaza, umutrader n'umuntu ashobora kuronka $500 par jour birashobora koro. Ayo n'amafaranga arenga miliyoni 3. Mugabo ugasanga mu buzima busanzwe ariko arasenga ngo Imana yompa akazi ka 500,000 ntoshima Imana. Mugabo wewe akumva ntari satisfait par yo kuronka y'amafaranga angana ni miliyoni 3 kundu. Gerageza rero mugire plan zanyu journalier, plan zanyu par semaine, plan zanyu par donc ku kwezi, ku mwaka, ainsi de suite. Mugabo ntubeho ntutrade kugira utrade, trade kugira ushike kuri objectif yawe. Reka kirazira kuronka amafaranga atacu yaronkeye kuko bica birangira uyatakaje nawe wari ufise. Kirazira yo kubona menga amafaranga akuguye ko giturumbuka. No, amafaranga ze afise icyakuziriye ko afise impamvu yaje kuri wewe. Ikindi naco menye yuko hajya muri trading muhanganye n'abandi bagabo bagusumbya ubumenyi, bagusumbya imitahe. Abo bantu rero bizokugora yuko bahita mu gihe psychology yawe itazoba iri stable. Rero nagira ndabahereze ayo makosa ndababwiye. Ushobora kumva mengo nabiri ukumva mu meshi, ariko uze wigore uyihanganire uyarengera. Ushobora kuburida bushasha ushaka kwiga trading cyangwa ukaba wumvise iryo jambo trading bwa mbere, genda ku ma platform uyige uyitahure. Karibu muri Metavision tukutahuza kila kitu. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza.